iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe kunga mu gihugu c'u Burundi. Tukaba turi kw'igenekerezo ya 20 Rusama uyu mwaka w'2023 n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye, cane turaza kugaruka ku bashikiranganje bagiye batandukanye. Mwaye kaze rero aho uri hose, wowe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero, abari hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse n'abari mu makungu ya kure. Tugiye kugaruka rero ku vyakozwe n'umushikiranganje Deo Rusengwamihigo. Ivyo yakoze ariko benshi bakaba bibaza nimba Tade Ndikumana canke se Domine Baryankimbona ayo makosa yakozwe boba batarabigizemwo uruhara canke ntibabimenye. Tugiye kugaruka ku gikorwa kidasanzwe yakoze bivugwa ko gishigikira iterambere ry'igihugu kandi gituma amatungo y'igihugu agaruzwa muri abo biyise ibihangange bakayanyegeza bakoresheje uruyeri. Mu misi iheze umushikiranganje Dieudonné Dukundane yaraherutse gukezwa n'umukuru w'igihugu ku mwete yerekana mu mabanga ajejwe. Ico gihe n'abanyagihugu babonye koko ari ku kivi, bamusaba ko atodebukirwa, kandi basaba n'abamutwara arimwo n'umukuru w'igihugu ko nabo bomushigikira kuko ngo abashikiranganje b'inkerebutsi bakunda kugira ibibazo bitandukanye mu kazi kabo ka misi yose. Uyu munsi rero reka dukeze uyundi mushikiranganje hamaze imisi yerekana ubutwari budasanzwe. Uyu ni Deo Rusengwamihigo ajejwe akazi n'abakozi ba leta. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka yarahagaritse imishahara y'abakozi ba leta 132 bahemberwa ku ikonte imwe muri banki. Ico gihe yaramenyesheje ko yikeka ko abo bakozi batabaho, mbere aca asaba abakozi ko bakoresha iyo konti ko ubu kwitaba mu buyobozi bukuru bw'akazi bitwaje ibibaranga n'ivyemeza ko ari abakozi ba leta. Uku kwezi naho yarahagaritse imishahara y'abakozi ba leta, buri kwezi baronka imishahara 2 canke irenga iciye ku makonti adasa. Yaranavuze ko ariko harakora amatohoza ku bakozi bavutse mu myaka y'1930 n'ubu bagihembwa nk'abakozi, no kuvuga abantu bafise imyaka irenga 80 bacitwa ko bakiri mu kazi ka leta bagahembwa. Iki kibazo Deo Rusengwamihigo ariko arakora ko ntigisanzwe. Hari ubusuma bukomeye mu mishahara ya leta ku buryo hariho abantu batabaho, abakozi bapfuye n'abakukuruza usanga bagihembwa ariko imishahara yabo ikaribwa n'abategetsi bakomeye bo hejuru. Ngico gikorwa nta kigarukirize ngaho, abandanye no mu gisirikare no mu gipolisi naho nyene ngazobonamo ibitangaza vyinshi cyane mu mishahara. Kubahuka kugwanya ibintu nk'ivyo ngo bisa no kwiheba kuko ababikora baba bakomeye kandi uba ari umurongo muremure w'ibihangange bitandukanye. Ushobora gusanga ngo harimwo abajenerali, harimwo abakomeye mu nzego z'igipolisi n'igisirikare ndetse n'abandi bafise ivyicaro bikomeye cyane muri politike y'igihugu. Umushikiranganje Deo Rusengwamihigo ngo ntagarukire guhagarika imishahara gusa, ahubwo izindi nzego nazo nizimufashe bakore amatohoza y'abakora ivyo bintu. Ikindi kibazo ngaha cadutse rero nico abashikiranganje b'imbere yiwe bakoze boba batamenye ivyo bintu canke nabo barabigizemwo uruhara. Muri abo hakaba harimwo Tade Ndikumana na Domine Baryankimbona, ngo bari bazi ivyo bintu ntibagira ico bakoze. Abo tuvuze harimo Tade Ndikumana, Domine Baryankimbona ngo n'abashikiranganje bo ku ntwaro ya Ndayishimiye gusa. Ngo mbega batwaye ubwo bushikiranganje kuri leta ya Nkurunziza, kuri Ndayizeye canke kuri Buyoya bo baramenye ivyo bintu barihorera.
mu bihugu bigengwa n'amategeko hari guca hatangura amatohoza akomeye ku buryo umushikiranganji wese yahaciye asigura ivyo bintu. Turakeje rero umushikiranganji Deo Rusengwamihigo kuri ico gikorwa c'ubutwayi, kandi nk'uko twamye tubivuga kuri Dieudonné Dukundana, ababatwara barabe babashigikire, atari gutyo ngo umushikiranganji akoze nk'ivyo ntarama. Ngivyo rero ivyakozwe n'umushikiranganji Deo Rusengwamihigo ni igikorwa kidasanzwe, ni igikorwa c'ubutwari. Aha hajemwo n'ivyo guheba amagara yiwe. Benshi barazi ko ibintu nk'ibi bidapfa kuba gutyo bikozwe n'abanyagihugu bo hasi, ahubwo bikorwa n'abo bamenyereye uko politike y'igihugu imeze, cane cane bigakorwa n'ibihangange mu butegetsi, harimwo abo bize ivy'ubutunzi ndetse n'abo bakomeye mu ntwazangabo, yoba mu gipolisi no mu gisirikare, kuko ngo aribo usanga binyegeje inyuma y'amakosa nk'aya. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire ko murantunge mbere yuko tubageza ko andi makuru, mwarumvise Perezida Ndayishimiye ingene yoba yarahagurukiye abo bose biba amatungo ya leta bakoresheje uruyeri rudasanzwe. Hari igihe yavuze ngo hari abazi ko ari ibanga ababitse, kandi batazi ko umukuru w'igihugu yamaze kurimenya. Abakora ubusuma bwa leta barakoresha ubuhinga butandukanye, cyane cyane ubwo buhinga bukazobonwa haciye igihe n'iminsi, kuko baba bahagarikiwe nyine, kandi bakaba bafise abo bakoresha kugira ngo ubwo ubusuma bakora buhindure inyito canke izina. nk'aba bakoreshwa muri uku kwibaha amafaranga y'igihugu bise abakozi ba leta, bakoresha nyene abakozi bo bakora mu bushikiranganji bw'akazi bw'abakozi n'akazi mu kubahereza amafaranga make, n'ubundi bakabashirako ayo mazina yabo bakugurutse, abo baba barapfuye ndetse n'ibindi bitandukanye. Mu yandi makuru kandi reka tugaruke ku ntwari y'umugabane wa Afrika Nelson Mandela. Hari intahe yashikirije agira ati, mpaze kuba umukuru w'igihugu narigeze gusaba abajejwe umutekano wanje ko twojana gutembera mu gisagara, tujana gupfungura muri resitora. Ico gihe twarinjiye muri bumwe mu buriro bwari mu gisagara hagati, turaheza turicara turasaba ibifungurwa. Haciye akanya bahejeje kutuzanira ivyo dufungura, niho nabona umuntu yicaye ku meza ari imbere yanje, yararindiriye ko nawe bamuzanira ivyo yasavye. Ca ndabwira umwe mu basirikare ati, genda uhamagare urya muntu mubwira aze yicarane natwe, aze azanye imfungurwa ziwe dusangire. Umusoda yaragiye aramubwira nk'uko nari ndamutumye. Wa mugabo yarateruye isahani yiwe araza yicara iruhande yanje. Natanguye gupfungura ngo niho nabona ingene amaboko y'uwo mugabo yagumye ajugumira, kugeza twese turaheza gupfungura. Araheza arasohoka. Umusoda aca ambwira ati, uyu mugabo yaragwaye cyane kuko intoke ziwe zagumye zijugumira igihe cyose ariko arafungura. Mandela ati, naje mu kumwishyura namubwiye ati, nta na gato, uyu mugabo n'umwe mu bahora bacunga ibohero nari mfungiwemwo. Kenshi iyo bahejeje kunkubita narakoma induru nkasaba ko bampa amazi yo kunywa. Ngaho kumpa amazi, uwo mugabo yacaza akansoba ku mutwe. Niyo mpamvu ubona yari yuzuye ubwoba ajugumira, yari yiteze ko nanje nomukorera ivyo bankoreye, nkamuhotera canke nkamufunga, kubera nsigaye ndi umukuru w'igihugu, utariko njewe sikomeze sivyo ngenderamo. Ngivyo rero ivyatangajwe n'intwari y'umugabane wa Afrika wose Nelson Mandela. Mu yandi makuru reka tubabwire ko kuri ubu mu ntara ya Kayanza hari ishure ryoba ryasubijwe ibikoresho vyari vyibwe n'umuyobozi waryo, nawe arahagarikwa mu mabanga yiwe. Uwo akaba ari umuyobozi w'ishure rikuru rya komine Kayanza iri muri zone Murima, muri iyo komine nyene. Kuva mu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2022 yakizwa ko yivye buke ivyuma harimo ivyerekana amasanamu bigizwe n'imashini nyabwonko, amaradiyo abiri, icuma congereza amajwi n'ibiyasohora.
ivyo bikoresho ngo bikaba vyasubijwe rero iryo shure ku munsi w'ejo heze igenekerezo y'19 Rusama uyu mwaka w'2023 nk'uko bishikirizwa na Desire Hatungimana ayoboye intara y'indero ya Kayanza. Buhambavu y'ivyo vyibwe uwo muyobozi lycée communale Murima yagirijwe gutoza amafaranga abavyeyi n'abanyeshure bakayatanga bahenzwe imigambi itandukanye ariko ntirangurwe, arico gituma yahagaritswe mu mabanga yiwe. Ingingo yafashwe n'umuyobozi w'intara y'indero ya Kayanza. Muri kino gihe rero uwo yabogojwe akaba yarashengejwe mu butungane. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kayanza agahanura abayoboye amashuri kubungabunga amatungo y'ishure kandi amafaranga basaba abavyeyi hadakurikijwe amategeko ahagarikwe ngaho muherereye, namwe mukaba mwotubwira aho mwoba muherereye hose ivyo abayobozi b'amashuri niba koko babungabunga amatungo y'ishure ubishikirije biciye muri commentaire. Ndagukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru aragazwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke s'abonner kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza uri mu bambere. Sangiza no makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batuje abacikanwa nayo biriko biravugwa bigeze ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Numuza TV Imana bahezagire.